QPC. Question posée par Carole. Ayeyo hasta la victoria siempre mkombozi ndi ngaha muri Sana Media hari utubazo ngaha ama QPC yeah is na QPC nyango na makesio y'amahoro reka ntore ama question piece nibaza okay reka ndabe utubazo ngaha ni twinshi ariko reka ndabe ko notangurira ko reka ntangure nakari hejuru sindaga hotel okay kibazo cya mbere kubera iki wise Luciferi ni Luciferi kubera nabona yuko abana b'Imana bariko bita Satani izina atarikwiye kubera Luciferi bisigura umuhetsi w'umucyo Satani bigasigura umuopoza w'umucyo sasa Luciferi rya izina giwe agifise umucyo w'Imana acaravyimba yibaza ko ari umucyo wiwe Imana ikiramukura ko wa mucyo asigana umwijima so byarambabaza cyane kubona umuntu yita Satani umuhetsi w'umucyo nkababara cyane ariko nkatahura kubera atayindi mizi wacu so uko kubera jewe nzi yuko atamuntu yombona ku murango cyangwa mu ijoro ngo yinyegeze cyavuga uti kumbe genda umuhetsi w'umucyo ko Satani wo mubona ku murango yo kwiruka so sizinagiwe incyana ari mwaka kandi umunyamahoro ikindi kibazo kigira kabiri kibazo gira kabiri kivuga kubera iki usaba Imana kuba umusiguzi okay nsaba Imana ndasaba Imana uzongira umusiguzi bwasiguwe n'abasiguzi basiguye iby'abasiguzi babasiguriye babisiguriwe n'umusiguzi yasiguriwe n'ubusiguzi nuko nasanze abantu benshi tuvoma kuwavomye sana cye mvuga uti ni byiza ko novoma muri tanke kubera Imana nigiye urukundo uburi kurayisuzugura Imana nigira impuhwe uri kurayisuzugura Imana niyo rukundo ahubwo wowe yigize ni ugira urukundo Imana niyo muhwe yoyo ni muhwe c'est-à-dire wowe ufise impuhwe muri icyo gihe ncasanga yuko Imana niyo busiguzi c'est-à-dire wegereye ku Mana kubera Imana ni data wanje so nta mpamvu yo kuvugana na data nkaca ku mukomisiyoneri cyangwa umusekreteri mvuga nayo direct so nasabye Imana ko yongira umusiguzi ubusiguzi bwasiguwe n'abasiguzi basiguriwe n'abasiguzi ibyo abasiguzi basiguriye nkuko so nze ndavoma kubera n'abatusiguriye ku Imana yatanguye imbere y'kwirema umuntu yatanguye irema umuntu yaciye mu nkende irakura so je nibaza yuko nabasiguriwe n'abandi bacha baduha ubucafu kubera Imana nishobora kurema utuyabu imbwa impene kandi go kurema umuntu uri kurayisuzugura so naciye mvuga uti oya ahubwo Imana nshaka kuzura nsigurira wewe nyene abana b'abantu basigurira bivanye n'ibishobisho byabo uko bavyumva uko basiguriwe c'est-à-dire ntibakivugana na wewe ahubwo bavugana n'abavuganye na wewe kera so ikindi nacyo ni Afrika ho gutera imbere iyo igumikura dusigurire okay gutera imbere no gukura n'ibintu bibiri bitandukanye washobora kumera ubwanwa ukareha ariko atacyo ufise atabwenge atakiso naye ko ndavuga yuko ari gihe tugira nk'amatara nk'ubu tafise amatara cyangwa kugira ikaburimbo siterambere ni ibintu biriho kubera igihe turimwo iterambere ucyo wubaka n'amabarabara yo mu kirere ukakora iby'abandi ukagenda n'igihe so twebwe esa nko kumera ubwanwa ntibisaba ngo wiza ngahe ntibisaba ngo wewe ngo ufite amamawe yawo bumera nawo wowe buri kijuju wo bumera tu so wokura ariko ugasanga ntacyo wakuranye so mba nifuza ko Afrika itera imbere ntikure tu ya hanyuma kindi kibazo ni okay kindi kibazo kivuga nikiye gihugu cyo muri Afrika ari reve yo kujamwo muri Afrika igihugu mfise reve yo kujamwo ni cyaye mbega turabe igihugu mfise reve yo kujamwo ariho igihugu ari ndifuza kujya ari kwa Muswati
ndabe ukuntu umwami ukuntu n'abanyagihugu ukuntu batwarana ndabe eske ibyo twavuyemo nibyo byari byiza cyangwa ibyo turimo nibyo byiza kurusha hanyuma ikindi kibazo turimbire gato Afrika navutse okay navutse kijya gihe bica Thomas Sankara azukiye muri jewe banyita Thomas Sankara, rest in peace mama Sankara, rest in peace papa Sankara, nduwa mwana wa Hamu yarungiswe kujabura. Afrika ari nkende ko zidacika umuntu zikuze, niza nkuru z'abana ngo akayabwa kuze kabingwe, inkende ibyari inkende, umuntu akabyara umuntu, uyo yakwitse inkende numenye kukiye ubwenge, numenye kubizi, numenye kuritsinzi, numenye kukiye ubwenge. Yani birambabaza cyane, ugasanga diaspora bamwe bantangaza kuzana imigambi bazana indimi mva mahanga, icyo bavyaye barakironka, icyo bazanya bakakibura. Okay, ni sawa. Reka ndabikindi kibazo. Ikindi kibazo nuko we kibazo nganda kwishyure ko wiruka. Turabe uyu avuga yuko biravugwa ko indirimbo yawe Afrika ari kopi y'indirimbo Soprano. Nishoboka kopi yahe Soprano yaravuze Afrika. Soprano iyi ndirimbo ndayizi ariko avuga Hiro Nakamura ariko ariganira umuyapana araho ibyo yakora nibyo yifuza, ariko nje nifuza kurokora ihanga. So dream yanje nini ya cyane ari mu Faransa, yanje nini ya sana, it's a big vuga gusa nyene ninuze peut-être novuga ikintu peut-être ni hip hop umudundo niwo uvuga ko ishaka kuba nkuku ya, ariko nabimwandikiye nuze Soprano wenyene ya, ndamusaba yuko ndakunda idea ya beat numva inspira arama go ahead, ariko sinashaka ndayitore yose mu bisanze ndayikorere ko yose, ariko mvuga uti no reka nshiremo akantu k'ingoma kiwacu, reka nshiremo by'iwacu nawe nyene ayumvise aronka ikintu gishasha, avuga uti wow mu Burundi ari akantu kakabijya das. Ariko gusa yagaho gusa hirya ndimbo yagaze ku majambo, kandi yana n'amajambo mashasha ku isi mw'abantu mwe je amajambo mfise yonyene narigiye namanibaza ko nkiri muto no bana arakwise bizu na kasuku, none wewe yohera gute muna aho ntiza yanje yonzo barayasize he. Thomas Sankara ninde yavukiye muri wewe gute? Okay, Thomas Sankara ni incungu ya Afrika, yari umupresident wo muri Burkina Faso, yarakira umujene, yavukiye muri je kubera je nkivutse navutse haiza amezi 9 apfuye, c'est-à-dire yapfuye mu kwicumi le 15 87 87 ariko nanye cyavuga 88 mu kwindwi ucyumva ko ari amezi 9 yari yahaciye, kandi kubera sogokuru yitwa Toma bampaye izina rya sogokuru Toma, bampaye izina rya sogokuru Toma baca banyongera ko Sankara ndi mutoto, c'est-à-dire n'abavyeyi banje bazwi mama Sankara papa Sankara nuko bazwi, nanje abavyeyi baje abantu bakuru mu muryango banyita Sankara. So maze ndiko nandika indirimbo nca ndabona wow maybe hari ikintu vuga yazukiye muri je ko nanjye ndabona no kubita bere ruje nanjye nsa nawe nubwira we nafise inzobe aresha kunyene ndeba jembo numengo niwe ko n'ivyumviro niwe, ariko cyane namagaze mu bwonko bwiwe, ariko nasanze na apparence nawe nyene iri kure. Hanyuma akajambo kuba diaspora aho kuzana imigambi bazana indimi mva mahanga gasanga icyabavyaye nicyo baronka, icyabazanye fye bakakibagira. Nuko si bose ariko hari bamwe je narahuye n'aba diaspora benshi ndi mu mahanga baza no kundamutsa ndi za Dar es Salaam ndi sa Kampala bakaza, ariko narabona neza ukamva je abapeti nka batatu nzi neza bambwira mai je akanyereka ko afise $20,000 umufuko, akambwira uti bangira nje mu Burundi iyi vacances y'ukwezi kumwe mveho nakubise imigambi niki, ariko amaherezo mu kugaruka none tonto wakoze iki, ambwira uti bana wallahi ni kubera wewe utari uhari naronse abantu bamanura ngo yaba turi kumwe nyari kuba narakoze ikintu mera yose yaraheze. Urabona ariko asanga mu mafoto ari kumwe n'abadada niki yaryohewe kwenka cyangwa guti yego ko icyamuvyaye yarakironse. Icyababyaye n'igihugu
nuko cyababyaye n'igihugu barakironka bakagishikamwo, ariko icyabazanye akakibura, ugasanga umugambi wabazanye yego. Nuko hanyuma nyene nibaza yuko nacishyuye iki aba diaspora, nuko ugasanga abandi nawe icyongereza ni cyinshi, igifaransa ni cyinshi, ukamengo yamize umuzungu kandi tumuzi ngaho kwirigara yaragiye kubita ikirundi neza, hamwe tumwita mwarimu w'ikirundi. Je sinzi nimba baca bamira gome hariya zikaca zibibagiza ikirundi. Okay, twari mbari impuzu zo hanze ku munsi wa independence, independence y'iwacu. Okay, mbega kuri wewe kwambara impuzu mva amahanga n'iterambere cyane kwibagira ibyacu? Kwambara impuzu mva amahanga wozambara kubera si bibi, ariko kameme fuko tugira umunsi kameme twubaha independence nyene, ifo basi umwaka kintu kibaho rimwe kameme, sawa basi indi misi mu bisanzwe kuba twambaza iwacu cyane ku mwaka, hanyuma akaba ari umunsi umwe twambariza abandi. Ariko kuba twambariza abandi ku mwaka, ariko n'ujya munsi umwe kwambariza cyo tukawubura, nikiriyo kuri je medita cyane n'amosozi y'amakoro, kandi ko ndavyumvirako kubera ucumengo basogokuru umengo turiko turabahemukira, umengo n'intambara bagwanya kugira ngo biyumvire. Burya bwenge bwo kwiyumvira sijya style n'ubwenge bukomeye cyane, atawufise urabira kugira ngo wigane ugakreya bikuvuyemo, ni ikintu gikomeye sana. Utakibonye icyo n'ibindi ntuzobibona. Ujya nibaza ko ari n'umwaku, kubera ujya n'umunsi w'imihezagiro kuri twebwe, ko n'Imana yadukuye mu busho, twari twabosho n'abana b'abantu. Bisigure ko n'Imana nayo nyene hari ukuntu umengo twari turashima ku ugamba yadukoreye. Umengo uwadukoronije yari gusigaraho kubera ivyiwe twacabikunda kujya nyene, ahubwo kuba yaragiye mengo niho twahombye. So I think harageze ko tuva mu mwijima. Okay, hanyuma ikindi nacyo kivuga uri muri studio, ni iki kintu kinini funny cyakubayeko? Turabe ndi muri studio ikintu cyambayeko ndiko ndakora indirimbo, turabe ikintu cyambayeko umunsi wa mbere nuko ni ikintu fani cyambayeko nuko naje gusenga indi muregeje hagati. Kubera kenshi ntangura gusenga imbere yuko ntangura indirimbo, ariko gusenga indirimbo igeze hagati cyarantangaje sana, naje kwibuka ishuka bukeye. Turabe ikindi nacyo nibaza ko nacishikiye, icyo nicyo cyari fani. Turabe naho indirimbo yawe irimwa ama emotion menshi, umunsi yandika wari wumva umerewe gute? Umunsi nayandika nari meze neza tu, ariko umunsi niyumvira icyo no kwandika, ko kenshi niho ngenda deep cyane kwiyumvira icyo no kwandika, nibyo bintwara nkumva neza ko no kugara inzu yose nkasigaye agenyere mu nzu, nkinjira na telefone ndazimya, nkinjira neza mu mwuka neza mwenyene n'umuntu yoza agagara inyuma yanjye sindamubone, agagaha n'imbere sindamubone, kandi atamarori nambaye. So amosozi y'amakoroka kweri ari ibintu mbona, hari nk'ibintu nabona nk'abana bacu ukuntu biga iby'ubuvuzi imyaka myinshi, agasanga ntazi gukora umuti, gasanga wenyene n'umuvyeyi adandaje itongo kugira ngo umwana yige, umwana ahejeje amashuri, umuvyeyi agwaye akavuga mama rindira ndonka amahera ndonka akazi nzokuvuza isi stadiri, yani na mama akacabona yuko umengo hakenewe amahera kugira ngo uzomuvuze. Nkaca niyumvira ujya muvyeyi yafuye yibaza iki, ntiyafuye yibaza ajya tongo yadandaje kugira ngo akurire minervare, yari gufuma guha umutahe kugira ngo yamahera yo kumuvuza yaronke. Mbe ujya muvyeyi we yababaye yababaye ku rugero rungana gute? Ikindi nacyo nkaca niyumvira kugira ngo baguha akazi bisaba yuko uba wambaye costume, kandi costume zirazimvye. Nkaca mbona ujya munyeshuri yize agwana na minervare ironke gute, gaca usanga ubu yahejeje
ariko bado tu hacakeneye ari impuzu natari obligatoire ariko mu bwonko iri obligatoire yuko utambaye costume mengo nta cyubahiro ufise mengo ni wiyubaha mengo nta wo kwizera nkaca niyumvira iyo costume zonyene itangura mu 100 ujya aho nyene akazi ariko arondera bazo muri hayo nyene amajana isi nkaca mvuga izo karikire none ko bize ubazi kubita gute kugira ngo wemvestise kandi nkumva namuso zarakose nkaca mvuga umujene none kandi akwiye kuba nk'umuntu yize na mariage yiwe abashaka ibe mariage y'umuntu yize cyo kimwe na yabatwebwe twize yagamukama so nkaca niyumvira nkumva nababaye cyane ukuntu agwana uko yagwanye ari kwishyure mu kubamba nuko agwana no kurondera akazi nuko agwana no kurondera impuzu yo man izi ntambara kweli mani bakize kweli numva ndababara sana so namandira kwa kweli namandira sana niyo mpamvu nkunda kuba ndije nyene kubera emotion zanje zisohoke kubera ari gihe utarize ari gihe uko tu uzikuri udakubiswe undi muntu niyo bitahura ariko umaze kwinjira mu mwuka neza urabitahura tu turacyarimwo abafana bawe baragusaba iyo ndirimbo ishire mu cyongereza no mu gifaransa kugira abanyafrika bose bayumve ya nahejeje kwikora mu Giswahili tayi nayishize muri YouTube Giswahili version nyene amajambo nayo nyene ni indimi zitandukanye hanyuma icyongereza ebane naco nasomye naco nasomye yaba ari cyupa narisomye agafana nagasomye ariko tuyiyongereza cyane ariko ndazi ukivuga ndashobora kwisigura but kwandika deeply nkuko nifuza nyene izane the same meaning hari ibintu bimwe byongora hari bimwe byongora ukacisanga ara ahantu ho kuvuga icyababyaye ukazuvuga ibane aho sasi icyababyaye ukakivuga mu cyongereza usanga bitoroshe ariko nyene ubishoboye vraiment ubishoboye ambwira isanamu azabimfashe mu kwetu isigure ariko kukivuga no gicaninga you know what Africa you know Africa is going badly you know and saying nonyereza kubamba je ndazi kubamba kwa kwishuri sinaye Kenyagome cyane sinibagira sana okay uzobishobora ko yabimfashemo kuko atabimfashemo nzobishobora vuza nzobishobora nkuko nifuza ariko nzoshikayo urashobora kunyima lift nkashikiyo onja vuza nuko nzoshikayo ndushye ariko negeza gushikayo so bishoboye ame lift y'icyongereza okay hanyuma iki dukura tuzi ko turi fake deuxième qualité ho kongera amakenga kaca tungira umwete nigiki ubabwira abajene bakuze bazi yuko badashobora gukora ibintu byotuma isi ihinduka icyo no babwira nuko bo kwiyambura iyo mpuzu icyambe ni impuzu ba wambaye mu bwonko tu uyiyambuye urabona ko byose bishoboka ariko uyambaye ubona umengo nakujya wambaye igitambara mu maso ubona umengo ntiwoja bukibarabara wumvise imodoka nayo bihindira hariya kure wewe wiruka kure hari igihe wibaza kuri ko wiruka imodoka kumbura kwisangayo so sasa ukuntu guma wikubita ku mamodoka kubera igitambaro ufise mu maso birashobora gutuma utava naho uri ukavuga uti basi singende fume sigaraha niho hari heza kumbe wari kujabuka yo gukora ku icyo gitambara cyangwa wari kuba n'umurolaje akari ubwira imodoka we hagaranga we bandanya ariko uko je nibaza yuko icyambe na mbere kwanza ni systeme kwanza bagira amakenga icyambe gikuru nuko bogira amakenga muri spiritualite kubera amakenga mu mashuri nkuko nyakubaha umukuru w'igihugu yavuze yuko kera twakora amasuka ariko kuva uko ni huje na masuka tugikora uca wumva yuko uri umwana cyubwe nkucyo utanga kugira amakenga umukoro nicyo yaguhaye kubera uburariya na minerval wanazinduka wanagwana na uniforme nyene usenyene n'umuntu yasomye so nukugira amakenga kandi ikindi nacyo twogira ko n'amakenga ifoko twiyumvira nuwazanye nuze spirituelle kuko iyo byose niwe umuntu akwikira muri spiritualité education spirituelle na education scolaire ibyo nibyo bintu biranga umuntu ukura warize ukura uzimana no ukubonya nabikubonamwo nibaza yuko bagume bagira amakenga kuko uwagize abarundi aba esclave niwe kandi yabigishije Imana c'est-à-dire wafunza abantu minyororo uwakwisa abantu inkoni
niyo yaciye abigisha n'Imana je antera amakenga cyane kuko niwe yarakwiye kwigisha Imana kubera wowe ukora ikibi gute ukwigisha Imana utagikora ahubwo wewe ni ukwiye kwigishwa Imana kugira ngo ureke icyo kibi kubera Imana ntishobora kupresentwa n'umuntu akora ikibi ukora ikibi gusa wowe utandukanye none wowe ukoze ikibi ubu uri kumwe n'Imana none Satani azobasiganya akazi nyabaki usanga we Satani waramuriye n'inamba kweli ahubwo urakomeye nje nibaza yuko tugira amakenga kandi iki nacyo cy'amakenga naje twogira nibijya nyene byo kumvira ko turi fake ni kubera n'uyu munsi tubatijwe baduha amazina y'Ikiyahudi all of that ni ibintu tukiye kwiyumvira ko cyane kubera iki nkuko je nitwa Nzeyimana Toma bisiguri hasa mu Kiyahudi je ndi hasa jande ariko niryo zina ry'urubatizo kandi izina ry'urubatizo stadi ni identité yawe muri spiritualité mu ijuru none Nzeyimana nawe risigura guhimbaza Imana none nigiye kweri vuga Imana think twice amakenga n'ubwenge hanyuma icyanyuma hasta la victoria siempre bisigura iki hasta la victoria siempre bisigura shika ku ntsinzi buri gihe jusqu'à la victoire toujours icyo ukoze cyose shika ku ntsinzi wiyemeje kuba umuririmbyi ririmba hamwe nyene nuwifuza kuririmba cya yicara akavuti bwa wundi bya bintu si by'abantu bato mugabo amajya mu nkaya kwegenzo bishobora akicara ukinspira n'abandi baririmbyi bagenzawe icyo wiyemeje cyose gikore neza hamwe nyene kigusa n'umuntu akubonye uri kunavuga kumva kwera umuntu umuririmbyi no kwisigura ube nk'impene iri kirahamagara umwana ni me iri kiragira iki ni me stadiri kaburimi gwawe bikakubamwo nuhaye umugongo akavuga kwera ujya no muririmbyi so biguse cyane niyo hasta la victoria siempre shika ku ntsinzi ku bintu byose murakoze cyane yabo